Bakunzi bacu nkuko twari duheje kubabwira mu kiganiro giheze tubabwira yuko tugarutse ku mirongo y'urugamba hari amakuru menshi imigwano iri kiraba mu buce bugiye butandukanye dusimbire neza na neza muri territoire ya Rucuro twari tuvuye muri Fizi twababwiye ivyaho bunaho tuje muri Rucuro naho ibintu nivyoroshe nibigwano naha kabisa kuva ku musi wejo hariko harambikana Wazalendo na M23 bera amakuru dufise yizewe nuko M23 yashoboye kwigarurira ubuce butari buke ngaho mu yo territoire ayo hari hasanzwe hari aba Wazalendo barata baromoka ibitwaza kuvuga ko mwana makuru umusanguzi ndazi yamaze kubidutegurira neza na neza ariko rero imbere ko ndamuha ikaze na karibu singomba kubicisha amajambo no munsi kamanze ndabashimire cyane mwese aho muherereye ndizera yuko mugubwa neza mu vyo murimwo vyose bwana musisanguzi kandi akuramutse ndetse no munsi dutera tumakura kabisa dukoresha umwanya mutubaho utubwire neza na neza ivyabereye muri territoire ya Rucuro aho bibona yuko M23 yongiye kugarukana inguvu zidasanzwe. Amahoro cyane bwana journaliste. Je ndabona umenga tuguma dusubire ku kivi cyane gusumba kora ko imigwano asubiye kuba no vuga jeje mugani w'ababandi yasubiye kuba myinshi aha naho uzawumva ngo bambikanye aha naho bambikanye ikiro ni kimenyetso cyuko izi mpande zose zasubiye kwirema kuko hano urumva ngo M23 yagavye ibitero ku rundi ruhande ukumva ngo abawazalendo bagavye ibitero canke FRDC iki ni kinero gihambaye cyane bwana journaliste cyane kuri Wazalendo nibo novuga ko bagomba gukoresha ingufu nyinshi cyane gusumba kugira ngo bikunde bambure iyi M23 ubuce butandukanye bamaze kwigarurira ariko kandi na M23 ubwayo urabona ko iriko irakoresha izindi nguvu nyinshi kugira ngo ahubwo nyabuna yigarurire n'utundi duce itigeze yigarurira aha rero nko wakivuze muri Rucuro neza na neza mu gace kitwa Bambo hamwe na Kisheshe niho imigwano yatanguye ejo mu bucagucagu bw'itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu nyene aho M23 yagavye ibitero novuga biremereye cyane gose simusiga kabisa ibitero simusiga ku birindiro by'abawazalendo ariko kandi two kwibutsa badukurikiranye yuko buno buce nyene ari bubiri mbere bwari bune no buce abawazalendo bari baherutse kwambura M23 no kuvuga buno buce bwahozemo M23 hama abawazalendo bagabitero barabubambura uyu munsi wo kwindi ncuro M23 niyo yagarutse yo kugabitero bikomeye ku birindiro by'abawazalendo hano muri Bambo na Kisheshe aho umuriro wabaye mwinshi cyane gose ku buryo biba ngombwa ko abawazalendo biropriya aha rero nubwo M23 iri muri buno buce yabufashe biragoye ko M23 ihagumya itekanye biragoye ko ishobora kuharongora kubera yuko d'abord buno buce iyi Bambo na Kisheshe bwegereye amashamba menshi yacimeza rero kugira ngo babe bo hagumya bakatekanira nuko naya mashamba bo bayafise bo bayazi neza mugabo siko biri abawazalendo bakunze vuga ngo ni imvukira zo mu bice baba bari koragwaniramo kenshi rero abawazalendo muri Bambo na Kisheshe aya mashamba barametriza cyane gose barametriza ku buryo nubwo twavuze ngo ngejo bashoboye gutibirindiro bariruka binjiye muri aya mashamba bahungiye hafi yaho bivuze ngo sino guhunga kuko ibitu bigeranye nabyo byo muri Fizi urabona twigwane yikubitiwe ku rubuga rw'intambara baca binjira mu mazu babatashe muhira n'abawazalendo rero nkuko aha novuga ko batashe muhira bagiye kwijyamira baruhuke aha ni baruhuka baragaruka kandi kurasa kuri M23 muri bino bice rero niyo mpamvu mvuze yuko bigoye cyane ko M23 hano hantu iza kuhatekanira mu gihe abawazalendo baciye binjira aha muri amashamba ya hafi ya Bambo na Kisheshe abandi nabo bitahira mu mazu yabo umva rero niyo mpamvu mvuze yuko nubwo M23 yashoboye
kuhafata amahigwe yo kuhagumya sikirenga kuko ega ni mu nzu y'abawazarendo hano babasanze mu nzu exactement kuko ni mu nzu y'abawazarendo niyo mpamvu rero bigoye yuko bashobora kuhaguma batuje. Ikindi kandi bwana no kubwira journaliste nuko muri territoire ya Rucuro imigwano ya hato na hato ni myinshi kuko ubuce bwinshi muri Rucuro bufiswe na M23. Rero abawazarendo hariho ama operation bagaba kubirindiro atabagamije kuguca babigumya kuko barategura ama operation bakarasa kubirindiro sino gusotora babagiye kurondera ama munition ibikoresho bya gisirikare barabati hajya ijya position cyangwa se ya kirindiro kirunga aba M23 bangana OTAN ni kumbure rero tuhagabye igitero ntituhabona n'inko mirongo tuhakura n'amasaso nganuko bagaca baziraga ubwo butiro bwa hato na hato kugira birongera bararasa hajya bagaca bitore batanguza umuriro ukaze kugira ngo aba M23 bari ngaho biruke bahababuke bamaze kwiruka rero baca binjirira bakandura ibyo bikenereye baca bisubira inyuma uyu munsi bakabikora aha ejo hajya hirya ejo ahandi donc iyi niyo situation iri muri iyi territoire ya Rucuro. Aba bawazarendo mugabo ngaha nuko mugani wabo atabikoresho bihagije bafise akandi na benshi bo muri iyi territoire bagiye kuranforsa mu bundi buce sino bo bavuga bati nitwogaba ibitero ku birindiro byabo ngo duheze tubigumye kuko turi bake niyo mpamvu yo bagiye bakoze repris kuko baca bazana ingufu nyinshi tubaburije kuhava. Rero iki nico kiriko kirabatuma barasa ku birindiro bagatora ivyo bigwanisho bagaca bashobora kwisubira inyuma. Ariko bwana musanguze kandi gusubiza inyuma ku iyo operation yabereye ngaho nyene muri Bambo na Kisheshe ushobora kutubwira umwanya yatanguriye aho yabereye ndetse n'ivyashoboye kononekarira narijya ari M23 yacihaguma. Yes uragize neza bwana journaliste nanakivuze operation zatanguye ku munsi w'ejo 15 mu bucagucagu saa 11 y'agatondo no M23 yatsu umuriro wakiza ku birindiro vyaba wazarendo wari umuriro ukomeye ku buryo amakuru dufise wazarendo yaratakaje ingabo zibiri n'izindi zibiri zirakomereka ariko kuri kote yo ya M23 bisigura yuko M23 itacha Europria wazandi yo batiropria bari kubona ibara kabisa mu bisanzwe iyo umuntu akwitanze aba yakwitanze kenshi birasaba yuko usubira inyuma kugira ngo nawe witaze iyo badasubira inyuma koko bari kugira ikibazo gikomeye bari gutakaza n'ingabo zisumba izo ariko kandi ni M23 nubwo ariyo yagabye ibitero nayo yarashubiye kwatakariza ingabo 8. Aya niyo makuru dufise dufise yuko bashoboye kwatakaza ingabo 8 ariko kandi biragoye ko umuntu yokomeza ko ari zo ngabo 8 gusa kuko buno buce nibo babugumanije. Aya namakuru dabwa nabene igihugu ari muri buno buce zirashobora kuba zirenga ingabo zahasize ubuzima akwera ko urazi ko haba ibyo bitangwa na secret militaire amabanga ya gisirikare rero bo ntibashobora gutangaza ngo twatakaje ingabo zingana uku ico bashobora gutangaza gusa nuko bashoboye kwica ingabo aba wazarendo OTAN kuko ibiziga byasigaye hajya ku rubuga hamwe n'abashoboye kuhakomerekera. Bwana musanguzi mbere ko turangiza ikiganiro ndagusubiza inyuma ku munsi w'ejo harabonekanye cyane drone yari yarashwe ndetse byaraboneka ko hari abantu bari bayikikuje babene igihugu ariko niturabasha kumenya ivyayo kumbura ashobora kuba office icyo yizi ko hama ukatubwira. Yes bwana journaliste uragize neza kuzana kino kintu ijya drone bujya kwanza nakubwiye ko abawazarendo bari mu kazi kose abawazarendo basigaye bafite capacité yo gukorora drone urumva yuko ari abantu bahambaye cyane gose bozi ya drone nibaza ko tuza kuzikorera ikiganiro cihariye mu masaha imbere ariko byibanze abantu bamenya yuko ziya drone zari za ndaziti za RDF cyangwa ndaziti za M23 byose nico kimwe ni drone zabo zashoboye gukorogwa n'aba
ba wazalendo ariko kandi nurakumenyesha yuko hariho n'izindi ndege izindi drone za RDF zashuye kwica bene gihugu b'abakongomani. Iyi ni inkuru abantu batariko baravuga ko cyane kandi ari inkuru nababaje, nayo nibaza ko tuza kwigaruka ko mu masaha yacu ari imbere tuze mbere no kwifatanya n'iyi y'amadrone ya RDF yashuye gukorogwa n'aba wazalendo. Nko mu vyumvise ntitugiye turaje kugira ngo twongere kubaha yandi makuru cyane ku vy'idrone abenshi babonye ku munsi wejo n'andi makuru musanguzi menshi dufitiye. Bwana musanguzi kandi ndagushimire cyane. Urakoze cyane bwana journaliste kandi ndagushimire kandi cyo nshimira n'abadukurikirana kuko n'abantu bagaciro kuri twebwe n'abantu biteka n'ababosi bacu kuko iyo ukoze ikiganiro bakicara bakacumviriza bagakomanta ico ni ikintu kirekana ko bajya abantu ari abantu b'urukundo bakamaro kandi tunabashimiye ku vyiyumviro baduha ivyiyumviro bikomeye unasibye n'ivyumviro baraduha n'amazi cyane gose kandi ndabashimire cyane ku mazi baduha tunababwira yuko abenshi twarabahaye foto yabamaze gukurikirana ibiganiro vyacu ku munsi w'ejo groupe barabibonye abenshi barikomeye amashi no kongera kubabwira yuko bakongera gukoma yandi mashi ndetse turushirizeho kubiraba cyane tubisangiza n'abandi by the way kuko hari abandi bantu benshi bakeneye kumenya amakuru y'ukuri mugabo bakabura uko bayaronka. Ndagusabe rero wewe ubona link muri groupe urashobora kuyisangiza abandi mu yandi groupe si possible cyangwa abandi muri inbox uba wifuza yuko babasha kumenya ayo makuru. Karenda biki bantu renda babwira yuko mu kanya gato twongera kubana namwe mu yandi makuru kuko nababwiye ko amakuru ari menshi cyane kandi ndabizi yuko umusisanguzi nawe aticaye abasha kudukorera byinshi kugira ngo turonke amakuru menshi cyane. Bwana umusisanguzi reka ndagushimire cyane. Yes, reka twike abantu badukurikiranye nizire ko tuza kongera cyane gose turongera mu kindi kiganiro mu mwanya muto cyane twabwiye ko no munsi atakubanyoteza atakwicara. Bye bye.